Reka subire ndabahe kaze nshuti banywanyi mubana natwe amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kore mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV imunesha kore ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza mu sita bitandukanye nabakengurukiye rero mwese mudukurikira muri mu cungararo igize igihugu cyacu Burundi abari mu makungu ya kure mwese ndabahe kaze mu makuru tugira tubashikirize mu iki gitondo amakuru abazendutse avugwa mu mihinga itandukanye turaza kurabira hamwe na cyane mu bujanye na politike ngaha mu Burundi cyane tuza kurabira hamwe ibiriko biravugwa mu matora ariko arabangaha mu Burundi turaza kurabira hamwe ku mugwa mukuru wa politiki ngaha Igitega aho abanyagihugu bazindukiye mu matora tuza kurabira hamwe ibyavuye mu matora ndetse n'ibiriko birashikirizwa na bamwe mu bagize iyo migambwe ndetse nabigenga twabashije kuganira mu makuru turiko turabona ngaha mu gisagara ca politike mu mugwa mukuru wa politike ngaha Igitega nuko amatora yazindutse kuri igenekerezo rya 5 Heshi 2025 aho abanyagihugu itsinzi bazindukiye mu matora bagira batore abashinga amateka ndetse n'abajenama b'amakomine ibi kandi biruko mu gihe umugambi uri ku butegetsi wo wamaze kuburabuzwa bivuga ko wamaze gutsindwa amatora aho rero umugambwe CNL wamaze gutsinda amatora ndetse binavuga ko kuri ubu ngubu ibintu bishobora kuba bibi ku mugambi uri ku butegetsi wa CNDD FDD ibyo bikandi biruko mu gihe umugambi ku butegetsi wa CNDD FDD hori watangaje ko ngo wamaze gutsinda amatora 100% ngo atawe bariko barahiganwa gusa ibintu byaje guhinyanyurwa ndetse biza gusubirwamwo ubu ngubu ibintu byabaye bibi cyane ku muganga uri ku butegetsi CNDD FDD aho ndetse biboneka ko udashobora kubona ibibanza muri aya matora yo kuri irigenekerezo vya 5 Heshi nyine uyu mwaka bw'amatora ariko ararangurwa byo kandi biruko mu gihe wahoze aramutswa umugambwe CNL ariwe Honorable Gatorwasa yari yitabiriye mu matora ndetse nawe yitoje ndetse birangiye n'abanyagihugu bose bamutoye bavuga ko aza no kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ibintu biteye ubwoba kuba umugambwe CNL wegukiye Honorable Gatorwasa wamaze gutsinda amatora biboneka ko rero ibintu bishobora kuba bingaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ivyo umugambwe CNDD FDD wakoreye abanyagihugu byose urashobora kubiryozwa isaha n'isaha bikandi biruko mu gihe wahoze aramutswa umugambwe CNL ariwe Honorable Gatorwasa yamaze kugabisha ndetse avuga ko ivyo umugambwe CNDD FDD wakoreye abanyagihugu byose ngo bishobora gusubira ibubise ndetse bakabihanirwa bisunze amategeko nkuko babidushikirije Honorable Gatorwasa rero yagirije kuva kera umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD kwama unyonora amatungo y'igihugu ndetse no kuboreza igufwa abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi mu gibanza cambere rero umugambwe CNL wamaze kwiganzira mu matora aho bivuga ko wamaze gushikana ibice byinshi kurusha iyindi migambwe umugambwe ukurikiyeho rero ukaba ari umugambwe Iporona hakazwa umugambwe wa Barundi urunani Burundi bwa bose naho rero bikavuga ko umugambwe wa CNDD FDD wamaze gutsindwa amatora ngo uri mu kibanza ca 5 ibintu biboneka ko rero ibintu bishobora ko biba bibi ku umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD aho ndetse uyu Honorable Gatorwasa aramutswe umugambwe CNL yamaze gutsinda amatora ndetse binaboneka ko ubu ngubu itsinzi yamaze gutahukanwa ibintu rero birashavuje cyane ko umugambwe uri Honorable Gatorwasa rero asohoye amajambo ateye ubwoba ndetse yagiriza umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD kuba uriko urabangamira indi migambwe ndetse anavuze ko agiye gufata ingingo zibereye uyu mugambwe uri ku butegetsi ukaba wabihanirwa nkuko abidushikirije mu makuru twariko mubaza mu matora rero mu Burundi nkuko kuri irigenekerezo rya 5 n'ubundi amatora aribwo ariko arakorwa bamenyesha makuru bagize ingorane mu kuva ibujumbura baja gukorera mu bibanza bitandukanye amakuru bari boherejwemo nkuko bishikirizwa kwa 4 Ruheshi 2025 ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu umunsi umwe imbere y'amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yimirije kuba kuri uyu wa kane nyene kuri igenekerezo rya 5 Ruheshi 2025 abamenyesha makuru batari bake b'abarundi bari bazibiwe ibujumbura badashobora kuva ibujumbura ngo bashike mu bice bashizwemo kubera ingorane zikomeye zijanye n'uburyo bwo kwiyunguruza ivyo biriko biratera ingorane cyane ijanye no kurondera amakuru mu bice bigoye gushikamwo canke birimwo umutekano muke mu gihe Burundi bwiteguriye gutanganya amatora y'abashinga amateka ndetse n'abajenama b'amakomine abamenyesha makuru beshi bariko barahura n'ingorane nyinshi
zijanye ndetse no kwiyunguruza kugira ngo bashike aho bakorera. Benshi muri abo cane cane abashizwe mu bice vya kure nko mu Rutana, mu buseruko, Bukinanyana, mu ntara ya Cibitoke, mu buraruko bushira uburengero canke Inyanzarake mu ntara ya Makamba, mu manuko bw'igihugu bari bicaye i Bujumbura hatunganywa uburyo bagenda, ariko vyose vyari vyase. Abamenyesha makuru bavuganye natwe bavuga ko uburyo bwabuze ku rugero ruteye ubwoba, nta mahera ahari, nta bitoro kandi nta ndinganizo itomoye iboneka, niko umwe muri abo ashikiriza. Ntibikunda ko dushika mu makomine agoye kugendamwo mu mwanya nyawo, niko abandanya ashikiriza. Bamwe muri bagenzi babo bagize amahirwe bitezwe ko bashika mu bibanza bakoreramwo kare mu gitondo batararuhuka, bace ngo batangura gukora mu buryo bugoye cane, mbere watanaze uko ibibanza bagiye gukoreramwo vyifashe. Ibice bimeze nabi ntivyoroshe nk'ivyeyereye ikibira, ikirimbiro vy'intambara muri aya mezi aheze. Irungikwa ry'abamenyesha makuru amasaha yitereye ngo rituma abamenyesha makuru bakora umwuga wabo neza cane cane ko ako karere karimwo umutekano mukeyi. Abamenyesha makuru gusa bari mu urunani rw'amaradiyo ndetse n'ibimenyesha makuru rwashizweho kugira ngo haronderwe amakuru y'amatora nibo bafashwe buke buke. Abandi bategerezwa kuronswa urupapuro rudasanzwe rubemerera ruva mu mugwiseni, umugwi ujejwe ibikorwa vy'amatora. Igikorwa biboneka ngo ko umengo biraremereye kandi vyo gusamaza. Ni benshi bafise amakenga ko batazokora igikorwa cabo mu buryo bwiza, ivyo bigashobora gutuma amatora atabamwo umuco. I Bujumbura abamenyesha makuru benshi bari ku kigo c'abamenyesha makuru Maison de la Presse barindiriye modokari ari kurondera ibitoro. Modokari ariko aranyweshwa ibitoro, niko umwe mu bajejwe gutunganya urunani rw'ibimenyesha makuru hafi isaha 3 z'ijoro. Umugwi harimwo hagati yabo banyamwuga ni bake bemereye kugira ico bavuze kuri iyo ngorane. Bamwe bayifata nk'ibisanzwe bakavuga ko biriko birakurikiranwa, abandi nabo bagashima kwinumira kubera gutinya uruhamo. Ngivyo rero ibiriko biravugwa mu matora. Biboneka ko amatora yamaze kuba ikibazo gikomeye ngaha mu Burundi. Abanyagihugu barafise ubwoba, abamenyesha makuru nabo barafise ubwoba, ndetse bamwe binavuga ko batari bubone uburyo bashika mu bibanza boherejwemo. Sivyo vyenyene kuko n'amakarata bagomba guhabwa n'umugwi ujejwe amatora kugira ngo babe bemewe gufata amakuru, byose biriko biragorana ngaha mu bice bitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi. Mu bamenyesha amakuru rero twayaze batubariye ko badashima kugira ico bashikirije kubera ko ibishobora kuva mu matora ngo bishobora kuzoba bibi, cankwe se ngo umunyagihugu wese akazohura n'ingorane nyuma y'aya matora bivanye n'amakuru yashikirije. Iboneka ko rero aya makuru adashobora kuba, aya matora yo mu Burundi ngaha mu gihugu cacu Burundi adashobora kuba mu mwidegemvye cankwe ngo abe mu muco bivanye n'ibiriko birakorerwa abanyagihugu. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twariko twariko turabashikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane mwe Rudende ya Isange TV. Munesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu sita bitandukanye. Reka ndabibutse mu fyede sabone ndetse n'ambakataje kugira muze muraba bambere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane mwe Rudende ya Isange TV. Munesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu sita bitandukanye. Ndabakenguruki kandi rero ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Reka mbare ko amakuru yacu tuyasozere ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezweko.